burya Imana nshobora kuguha umufasha mudakwiranye. Imana iguha umufasha mukwiranye mu ngero zose mu ntambuko zose. Urugo kugira rumere neza ni umugore n'umugabo. Abana baza hanyuma, abandi bantu bose baza hanyuma. Umugore rero atagira isuku mu rugo rwiwe, hacakika nk'iyarara, abadayimoni baza akavyagira. Umugabo ashitse, za dayimoni zica zimukorako agatagura agashavura. Usanga abagore benshi bafise ibigirwamana batazi. K'ivyo bigirwamana rero biratiyari ndakubwire jewe umushinga ntahe tubana yandeheje ku ncuro. Shalom shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turobaha kaze mu biganiro tubashitsa ko bica kwinobonesha kure. SSH ni shirahamwe ru Kristo rifasha abantu, rifasha imiryango, rikorera mu civugo cyo kubaka imiryango inezerewe kandi ifise ubushobozi. Ni shirahamwe rikorera mu nkingi zine, tuvyita ama centre. Hariyo centre thérapeutique aho haba kumviriza abantu no kwigisha inyigisho zo gukira ibikomere no gusengera abantu. Hakabamwo na centre médiatique ikishwamwo ibi biganiro tugenda tubashikiriza kumbonesha kure ya SSH Burundi TV. Hakabona centre missionnaire aho ivuga butumwa rikorerwa mu mpande zitandukanye. Mu uyu mwaka twaragize ka medical yabereye mu Ikarusi aho habaye kwigisha ijambo ry'Imana kuvura abantu. Hariho n'indi centre yitwa centre de conférence haberamwo inyigisho zitandukanye. Muri izo nyigisho turabona ibintu byinshi byose bigaruka kuri cya kintu cyo kubaka umuryango nezerewe kandi ufise ubushobozi. Uyu munsi dufise ikiganiro koko bibari ibiganiro byinshi by'umuryango. Uyu munsi dufise ikiganiro aho dufise umushitsi. Shalom. Shalom. Mumeze neza? Namahoro. Amakuru. Amahoro cyane. Turabakiriye cyane mu izina rya Yesu. Amen. Muri yumva gute? Turanezerewe. Yego cyane. Wa n'umumama mubona rika twenga kandi aberewe cyane. Muraberewe cyane. Murakoze. Haraba babonye ubwa mbere mushobora kubidondora. Jewe nitwa Niragira Mugenzi Scholastique. Nkaba ndumumama yubatse mfise abana n'abuzukuru. Wow. Hanyuma nkaba ndongoye ishirahamwe canke association Bethesda pour le salut de la famille. Indoto zacu no kugira ngo imiryango ibe myiza, ingo zubakwe neza, ingo zigira amahoro, ingo zigira ubushobozi, ingo zitera imbere. Turaba mama twagiye hamwe tubabajwe cyane n'ukuntu hariho abantu ingo zisambuka zikahukana, ingo zikiri ntoyi zikuze. Rero tuca tuvuga tutireka twishire hamwe dusenga Imana, twigishanye, duhanurane, hanyuma ingo zigende neza. Yesu abahezagire. Amen, amen, amen. Wa avuze ibintu byinshi byiza bimuranga. Kenshi nkoresheje aba mama bafise abuzukuru namangiza ngira amatsiko yo kubaganiriza nkababaza umunsi wa mbere witwa mami ubyakiriye gute? Yo nabyakiriye neza cyane. Wiribaza ati uyu mwana n'umuntu avuye mu mwana wanje. Wow. Wumva ari ibintu umenga birakurengeye. Yego biba ari byiza cyane kandi uwo mwana uramukunda gose. Wow. Duhaye kaze abantu, tuhakaze tugiye kwiga mwavyumvise kuko dufise umumami agiye kutwigisha ibintu byinshi. Dufise umuvyeyi kandi ni n'umurongozi mwavyumvise, arafise icyo ashobora gudusangiza. Mbere yuko dutangura mu dusengere kaze. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nziza y'icubahiro, Mana idukunda, Mana itubabara, Mana yumvira ku miryango, turaguhaye icubahiro. Ndagushimiye no kuri aba bantu bagiye kudukurikira Mana, ubahezagire, ubagirire neza, mugisha wawe umugisha wawe ubabeko. Kandi mwami Yesu, iki kiganiro kigira ikimazi ku muntu wari wese. Urakoze Yesu, ndasengeye n'uyu mukozi w'Imana Thierry ariko arakora iki kiganiro, mugisha w'Imana umubeko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Uyu munsi tugiye tuganire
mu by'ukuri n'ubwa mbere tubakire hano kumbonesha kure ya SSH Burundi TV ariko ndabizi ko ari ikintu tugiye kuganira mufise ko ico mukizi ko ni kuganira kumufasha igihe Imana yarema Adamu yaramuzaniye Eva nga mubera umufasha mu by'ukuri iyo tuvuze ijambo umufasha mwebwe mwumviki umufasha ni ijambo ryagutse cyane umufasha ni ijambo ryagutse n'umuntu aba hafi y'uwundi kugira mugirire neza umufasha turavye no mwirema nkuko mwari mubivuze Imana yararemye umwana w'umuntu iramukunda kuko yavuze ati tureme umuntu mu ishusho ryacu hanyuma irema n'ibindi bintu byinshi cyane ariko iravuga ati reka ndamuronderere umufasha bakwiranye uwo mufasha rero ngo iramusinziriza ikura urubavu rumwe mu mbavu ziwe imubwirira umufasha imuha umugore kuko uwo mufasha Imana yahaye umuntu yamwise umugore kuko turabona ko uwo muntu yaciye ngo azokwitwa umugore kuko akuye mu mugabo amen rero yamubereye imuha umufasha rero umufasha ni ikintu gikomeye cyane kuko turabona biri mu rukundo rw'Imana rukomeye kundi ko daraba n'abantu Imana yagiragirira neza ibatuma gukora ibikorwa vyayo yagira bahabafasha ndagwaye nk'akarorero nka Mose Imana aramukunze igomba kumutuma ku bwoko bwayo yamuhaye umufasha ari we Aroni wibuke n'igihe Mose yagenda ku musozi bajanye na Aroni Imana iramuganirira Mose agaca amanuka kuraba abisirayeli kubashikiriza iby'Imana ivuze Aroni agasigara kwihema uwo rero yari umufasha ariko aramufasha kugira ngo bigende neza ingisi ndavuga byinshi cyane ngira murabitahuye muvuze ku mufasha wo mu rugo umuntu acasigara yibaza Imana yatanze umufasha ku mushinga ntahe mbega yaraje kumufasha iki umufasha wo mu rugo afasha ibintu byinshi cyane umufasha wo mu rugo ni umuntu akomeye cyane icyambere hoho iyo Imana iguhaye umufasha ni uko ibona ko hari ibintu udashoboye igaca igomba rero kuguha umuntu abigufasha akagushigikira akakuba hafi nk'umufasha wo mu rugo afite ibintu byinshi novuga yofasha umushinga ntahe wiwe cyangwa yofasha urugo rwose mu busanzwe tuvuze umufasha wo mu rugo ntitwa tuvuze umushinga ntahe ku mushinga ntahe gusa kuko arafasha n'urugo rwose agafasha n'abana agafasha n'abantu atunze agafasha n'abantu ariko ahanini cyane tuvuga ko umufasha akwiranye n'umuntu burya Imana nishobora kuguha umufasha mudakwiranye Imana iguha umufasha mukwiranye mu ngero zose mu ntambuko zose rero umufasha cyangwa umugore sinzi ko navuga ko ari umugore yego mu rugo dufata umugore kuko Imana yavuze ngo imuha umufasha bikwiranye yego cyane iyo yamuhaye umufasha bakwiranye nuko ni umugore uwo mufasha rero umufasha mu rugo arafasha umushinga ntahe wiwe burya Imana iguhaye umufasha iguhaye umuntu azokuruhura imitwaro Yesu nashimye amen igihe urushe umufasha niwe akuruhura agafata hamwe hari hakuremereye akahorosha rero tuvuze ku mufasha wo mu rugo ku mugore mu rugo tubona ibintu byinshi cyane icyambere hoho umugore arabera akaruhuko umushinga ntahe wiwe mu kumufasha urabona ko abashinga ntahe Imana yaravuze ati mugende murondere bakabirana kuya bakagirane bagahura rero n'ibintu byinshi muri ugo rugendo bagahura n'ibintu bituma bameneka umutwe bituma baruha bituma bataha bijiri bavuga ati ibi bintu ntibyagenze nkuko nabigomba rero yafise umukenyezi cyangwa afise umufasha aca amubona hajya umuntu mubana uramwiga ukamumenya kugira ngo ufashe n'umuntu nuko ubanza kumwiga ntushobora gufasha umuntu utazi aho ukwiye gufasha umufasha akwiye kwiga neza ingene azofasha uwo muntu amaze rero kuba atasharushe tuvuge akaza umufasha akamaro kiwe canke igikorwa ciwe nuko nico kumuruhura ivyo bintu bije bimuremereye ivyo bintu bije bimuruhishije umufasha akabimuruhura utirera bimuruhura gute yego nibaza ko ari ikibazo bombaza cyane abimuruhura ubwa mbere aramwitegereza
iminsi yose ndasaba abafasha bame bitegereza abo babafasha ukamwitegereza ukabona yuko ishusho yiwe itameze nk'uko wari uyizi ukabona hariho akantu kahindutse kuri we kugira ngo ucumufasha rero urashobora kumwakira neza akaza ubwa mbere ho ukamunezerererwa ukabumufasha anezererwa umuntu aje nahaje muri stress nahaje mu ishusho utarumenyereye mugabo we ugahakuruka nk'umufasha ugomba kufuta iyo shusho utarumenyereye ugomba ko umubona muri ya shusho warumumenyereyemo ugahakuruka akamwakira neza ugatwenga umufasha mwiza umukenyezi mwiza aratwenga agatwenga akamuha kaze urumva ubwo umutima w'uwo mushinga ntaye ubutanguye kuruhuka akumva ko aruhutse cyo ni cyambere cyuko yo mwakira neza hama rero akamubaza nk'icyamushikiye nawe akamuga ati none nabanza no kumubaza amaze kumwakira neza aje atangura kumubwira ati burya byangendeye kunuku nuko rero hanyuma ugaca umufasha neza kubyiyumvamo yego ndabisiguye neza mubivuze neza kenshi abagabo bahura n'ibintu byinshi bibavuna kandi baba bakeneye ababibaruhura cyane umuntu wese ariyumviye ageze mu bwami bwiwe akumva ndavuga nk'umwami iyo ageze mu bwami bwiwe akumva butunganijwe neza atakibazo no mu gihe yagiye ku rugamba akananirwa tuganiriza utubwire cyagiye umugabo yagiye kuri kwakubira kuya agataha atacarose wamufasha akwiye kumufasha gute urabona muri iki gihe ibintu biragoye uca usanga umenga umufasha yamarindiriye gusa ibyo uwo muntu azana ariko n'uwo muntu nawe akeneye ibyo umuha no kuvuga rero uwo muntu yagiye kurondera akabura ahubwo wari ukwiye kumutera intege ukambwira naho wabuze uno munsi ejo bizokunda bizoshoboka ukamugirira neza ntumugirire nabi ngo nukubera yuko ngo atacazanye urabona nk'abagabo b'Ibujumbura kenshi batahana gasashe ako gasashe rero kaba karimo nk'utuboga atwatudagara nk'akagakate atahanye uwo munsi ukabona nta gakate atahanye umunsi ukabona nta kinazanye utegeza kumwakira neza nka kwa kundi wahora umwakira kugira aruhuka umutima bwa mbere ho yaturagaye aramerewe nabi atashimenga ntacafise mwereke yuko ari umuntu adasanzwe naho atacazanye ariko aguma ari umushinga ntahimurwa aguma ari umwami mu bwami bwiwe muri bwa bwamenyene nkuko mubivuze ni gute wamufasha turavuga umukenyezi cyane cyane ko niwe bibiri ivuga gose ashobora guhindura mu rugo kuba Edeni umukenyezi kugira hindure urugo kuba Edeni icambere urwo rugo akwiye kuruha amahoro burya umugore atanze amahoro araboneka ni gute ashobora gutanga amahoro icambere akwiye kuba umuntu asenga kuko je nabonye yuko umugore asenga Imana arahindura ibintu akaba umuntu w'umunyangeso nziza akaba umuntu ashobora kwakira twavuze umushinga ntahe wiwe neza kuko cyambere hajya urugo kugira rumere neza ni umugore n'umugabo abana baza hanyuma abandi bantu bose baza hanyuma amaze kwakira umushinga ntahe wiwe neza nukuvuga iki hari akaterime abana bakunda gukoresha cyangwa abantu bakibaza akamuhakeya akamwitaho akamwakira neza akamwakira nezerewe kuko Imana yamuzanye kugira mubere umunezero musanzwe umugore mu rugo ni nk'ishurwe ni ya nkono yishugura irimo amashugwe meza atandukanye ya vaze irimo amashugwe atandukanye ni ukuvuga yuko uyira byose wumva anezerewe rero uwo mugore akwiye kuba nk'ishugwe akamworohereza muri byose amaze kumworohereza muri byose abana baba ariko baritegereza ibyo se na nyina bagira abana nabo baca bamera uko nyene urumva abatanze amahoro no mu gihe bitagenze neza nkuko bavyifuza mu migambi bakoreye hamwe agaca avuga ati ntaco ibi bitakunze uyu munsi ejo bizokunda akamutera intege urabona hari ukuntu umwakira agishika n'ukuntu umwakira ashitse haruguru
ko ikera mu kirundi bahita haruguru ubu bavuga ati mu cumba ivyo byose rero byatuma umufasha amera neza kandi ico kiyago kimeze neza abo bantu iyo baguwe neza muri ubwo buryo bwose no kuvuga yuko urugo rumera neza ahantu hose uzosanga umuntu umushinga ntahe anezerewe yatwengana n'umukenyezi wiwe no kuvuga yuko ari haba hameze neza no kuvuga abafisi ico bita kera ku mashuri bavuga ngo abana bize babaye gutya bari stressé bagumye bakurikira umwigisha bandika basubira turabahaye recreation avyumva akaja muri recreation urumva muri recreation bagira iki barakina baratera agapira aho rero urwo rugo ruteza kumera neza rero niyo mpamvu urugo rwiza kugira ngo rugire Edeni utanga amahoro sinzi ko nabanisigaye ego mubivuze neza nk'umumama w'inararibonye umaze kubona utuntu twinshi kandi bivuze kenshi abagabo barabikenera mugabo nuko wa mukenyezi nawe afise aho yabivoma mu gihe kumbura umukenyezi atahafise ariko arabivoma cyo byifata nko gutega ngo bimufashe kuba umukenyezi mwiza umukenyezi adafise hari karabivoma biramugora kuko mu busanzwe umukenyezi yakiriye agakiza mvuge ku mukenyezi yakiriye agakiza n'umukenyezi atakiriye agakiza umukenyezi yakiriye agakiza biroroha kubivoma kuko igihe umushinga ntaye hariye mu bikorwa abana biri ku mashure urafata akanya ko gusengera urugo uri kurasengera urugo rero neza Imana ikikurongora mpwemera cya kwereka icyo ukwiye gukora icyo cyose kujya haba amahoro mu rugo urashaka kuba murafise n'ubukene ukafise utuntu dukeyi urashaka kutugira ikintu kinini cyane kandi wakoresheje utuntu dutoye bigakunda kubera iki wasenze Imana irakurongora ariko umukenyezi adasenga umukenyezi adafise aho abivoma nkuko mwavuze biramugora cyane kuko ntafise nyene ikimufasha wewe ufashwa nuko wasenze mwe muyaragaca kurongora akakwereka ati nakawo gakora byoca bigenda neza niyo mpamvu rero no hamagara umukenyezi wese abariko baratwumviriza umukenyezi wese yinana atashira amavi hasi asenga Imana kugira ngo aronke ico azofashisha umuryango wiwe turi mu bihe usanga byirukanka niko twovyita binyaruka cyane aho umukenyeza akubita inzu ibipfunsi n'umugabo agakubita inzu ibipfunsi kugira ngo urugo rukomeze kubaho ni gute kuba umufasha kuko mw'ico gihe nibaza ko bizogenda bigenda birahinduka aho uzosanga ko muri wari yitwa umufasha nawe akeneye gufashwa yego cyane yego mu busanzwe umufasha uko bigenda kose naho buri kurarondera uteza kumenya kuri umufasha utekereza kujya mushinga nta kurindiriye kandi abajya abana bakurindiriye rujya rugo rukurindiriye ibyo ari byo byose naho nawe wowe uri kurika mu tundi tuntu akanya ko gusenga ijambo ry'Imana mu migani ritubwira ngo umugore w'ubwenge avyuka hakiri kare akubaka urugo rwiwe rero ico gihe ucumenye ukuntu ugira amasaha yawe ukavyuka hakiri kare ugashikiriza Imana urugo rwawe ukayereka byose bikwiye ukaja mu bikorwa waheje kwereka Imana ibikwiye Imana nayo igacishishikare igufasha kukwereka ko ukwiye gukora uku nuko kandi ivyo bavyiza nuko umufasha canke umukenyezi yotaha mbere y'umushinga ntahe umushinga ntahe agataha umugore we ari hari niho rero aca yumva ko amerewe neza cyane yego mu ngo nyinshi ubu noneho reka tugaruke mu ngo z'abakozi b'Imana hari igihe usanga umugabo umushinga ntahe Imana yaramuhamagaye ikamuhamagarira mu gikorwa kuba pastori kuba umuvugabutumwa kuba apotre n'ibindi bitandukanye ni gute umukenyezi ashobora kwifata mu gutuma akomeza gufasha umushinga ntahe kuko urumva afise n'amabango amutwara umwanya munini rimwe na rimwe urasanga n'abana b'abapastori batabonanye na base cyane ugasanga wa mukenyezi nibo bana n'abana cyane ni gute uwo mukenyezi azovyifatamo abakenyezi b'abakozi b'Imana nukuri barafise igikorwa kinini cyane kuko urabona uyu mukozi w'Imana yarahamagawe kandi baravyumva kimwe n'umudamu wiwe kuko batavyumva kimwe ntibishoboka mugabo bavyumva kimwe uyu mukenyezi arashobora guhagararira neza urugo abana bakamera neza
nta kibazo cyo haba n'umushinga ntakamera neza akamufasha akamenya ati umuhamagaro w'umushinga ntahi wanje ugera aha nanje nzomufasha uku uyu mwanya w'umuryango nawo kandi uwo mushinga naho yarahamagaye gute naho yarahamagawe gute uwo mwanya w'umuryango akwiye kuronka kuko umuryango urakeneye ikiganiro nato haba imwanya wose kuko hariho umwanya umufasoni we ahamubera akageranya abana akaraba amadevoir akabasengera akabereka kose atari ko aratumwanya ahubwo kose we ariko ararondera ibyiza bizotuma babaho neza je nibaza yuko uwo mukenyezi rero akwiye kugira umutima wagutse akamenya ati uyu mushinga ntahe wanje ntegezwa kumufasha kugira ngo iki gikorwa uyu muhamagaro yaronse uje imbere yego murakoze cyane mu iki gihe turimwo haragwiriye cyane itandukana ry'abantu biragwiriye cyane aho usanga abantu uyu munsi hari kuba ama divorce ateye ubwoba kandi abantu banubatse rimwe na rimwe banakijijwe birantangaza niyo ndabyumvise ko hari n'abakozi b'Imana bamwe mu mashengera mwamwe aho usanga nabo baradivorcije mu by'ukuri unabikurikiranye hari akantu bakunda kuvuga mu Kirundi ngo umukenyezi ni mutima w'urugo umushinga ntaye nawe ngo ni umutwe w'urugo kandi umuntu ntashobora kubaho umutima udatera kandi umutima utera kuva umuntu akiri mu nda gushika apfa ntumva ko hariho uruhara runini rw'umukenyezi mu gutuma urugo rukomeza kubaho neza none mwiri ikugusambuka cyane kwingo uyu mukenyezi twokwita umufasha ni gute ashobora guhagararira urugo rwiwe agakinga pe niyo byocaye akavuga ati jewe urugo rwanje ntiruzosambuka by'ukuri ubu hariho ibintu byo bisambura ingo nyinshi byinshi cyane ibyo rero nibyo bituma ingo z'ubu zitaragama ariko ngaruka hahandi ku mugore asenga umugore asenga ahagararira urugo rwiwe akavuga ati ntirushobora gusambuka urabona nk'aba bakozi b'Imana bafise umuhamagaro barahura n'abantu benshi ugaje usanga arahura n'abigeme ugaje usanga arahura n'amafaranga ugaje usanga arahura n'ibintu byinshi ntibavyumvikanemo n'umufasha wiwe umufasha agatangura kutangura kuraba ati umugabo wanje ajararaba abandi bigeme akiyumvira ibintu byinshi nta amafaranga kandi ari umugabo wiwe kandi ashobora kuba ariko arakorera n'ahantu atayaronka mugabo kubw'umugisha w'Imana Imana igaci yazana yacishije no ku mukenyezi canke no ku wundi muntu rero yusenga Imana ivyo byose niho ubimenya kandi niho ubishikira no hamagarira umukenyezi wese kugira urugo rwe ntirusambuka bwa mbere asenge bwa kabiri abo umuntu yakira ikintu neza hariho ibintu ushobora gusanga kwiyumvira ko atari byiza kandi na kimwe bigutwaye usanze nkasanzwe urabana n'umukozi w'Imana asanze umuntu w'umwigema ariko aramutura ingorane akwiye ahubwo kumufasha akamuba hafi hanyuma akanafasha n'uwo muntu canke naho bidakunze ko amufasha agaca amusengera kugira ngo umushinga naye wiwe abikore neza yego murakoze sinzi ko murabona ko hariho ingo nyinshi abagabo badakumbura muhira kubera impamvu nyinshi mwe mwazivuze ko reka mvuge ku kantu nka kamwe gusa muri twinshi kumbure ndabivuga nka jewe mwebwe mwubatse cyane murabizi cyane aho usanga nko mu rugo hari kuba kumbura umugabo abagabo benshi mu byo dukunda kumva intege nke zabo ziri ku maso agashika mu rugo agasanga ibintu ntibitondetse igihe cyose yumviye gutaha akazi gaheze agaca yibuka ukuntu agiye gushika mu rugo agasanga ntibitondetse ni gute umukenyezi canke wamufasha akwiye gutuma mu rugo hiwe hasa neza mu buryo umugabo ahakumbura mu busanzwe ico kintu ni inkoramutima urugo umukenyezi afise umwanda tubivuge mu buryo buri direct umvikana no kuvuga uwo mukenyezi aba afise umwanda afise umwanda rero ubwa mbere ku mubiri wiwe nakubwiye ko umukenyezi ari nk'ishugwe baraba ukaje usanga yiriwe mu nzu ntigeze acisha n'amazi mu maso ukaje usanga ingonera ziriho ukaje usanga yavyutse yambaye ipinjama bugarovya yambaye ipinjama canke ukaca usanga nyene ibintu biratagaguje mu rugo ariko umugore mwiza n'umugore yegeranya
kuko burya mu Kirundi bavuze ngo inarugo, burya urugo ego n'ubwo umugabo, ariko niyamba baravuze ngo umunarugo, urwo rugo niwe urufisemo responsabilité yose, niwe ufise kubona takagakwiye guhagarara ngaha, kagakwiye guhagarara ngaha. Abo bashinga ntaherero ntibihanganira kubona ibintu bitagaguje, kubona abantu cyane cyane nk'abafise abana batoyi bo baravyitwaza, mugabo nta rwitwazo rurimo, kuko umugore akwiye kuba amaboko igihumbi nkuko batubwira, akamenya ati mbega hahameze gute, hasa gute, ibintu bipanze gute, agakoresha yiwe maboko. Ingorane rero abagore benshi bafise abakozi, hanyuma bafise abakozi, ni byiza kugira umukozi n'ukuri si bibi, kuko byose ntiwo byishoboza, ariko agaca yicara, hewe mpereza akarya, hewe mpereza akarya, hewe mpereza, akazomara indwi yose adahonyoye mu gikoni atekeramo. Aho hantu uca wibaza ko hasa gute, haca hatera ubwoba. Aho rero muri salo ugasanga umwana umwe yamenye ubuyi ngaha, undi yashesha amata, undi yatereye icyo yambaye harya, ugasanga harateye ubwoba. Turetse n'umushinga ntahe wiwe, n'umushitsi ahashitse aratinya no kwicara. Hari hano ushika by'ukuri ukaraba izo ntebe ukavuga uti Imana yo mwijuru, kandi burya ntibisaba ibintu birebire, ufasha akamuse gusa ugaca kwa gasabuni ugahanagura ubwo buntu abana babononeyeko, ugaca wanikira intebe zica zimera neza. Si ibintu birebire, ariko umukenyezi kugira ngo urugo rwe rube Eden ivy'ukuri, isuku ni ryambere. Kandi rero ndakubwire nkuko tubona, urabona nk'abantu barwaye ibisazi, barwaye abadayimoni, bajya abantu baba barafashwe n'impwemu mbi, sivyo? Izo mpwemu mbi rero zikunda ahantu h'umwanda, uzobasanga batora utuntu mu mayarara, umugore rero atagira isuku mu rugo rwiwe, haca hacika nk'iyarara, abadayimoni bazakavyagira. Umugabo ashitse, za dayimoni zica zimukorako, agatagura agashavura, abana batashe bagashavura, ibintu byose bikamera nabi kubera wa mwanda. Umwanda ni mbubi cyane, urasambura urugo, si mu buryo bugaragara gusa, ariko urumva no mu buryo bw'impemu, urugo rurasambuka kubera umwanda n'ukuri. Hari n'ibindi bintu hari ibindi bintu mpora nitegereza. Abantu bakije baravuga ati ibigirwamana twarabihevye, cyangwa abandi bantu bakavuga ati je nta kigirwamana ntunze. Ariko twaritegereje mugani wa nkuko turi abantu bakuze, usanga abagore benshi bafise ibigirwamana batazi. K'ivyo bigirwamana rero, umugore aragenda agafata akabati kiwe, agashira ku birahuri byiza, amatase meza, agashirako utuntu twiza, amasahani meza, akantu keza cyane. Ivyo bintu akavuga ati ibi nzobikoresha abashitsi baje. Hanyuma yavuga ngo nzobikoresha abashitsi baje, agaca byibera ngaho bikazoba nk'ibigirwamana, bikaruha bikazoba kw'ivumbi, kumbura akazarahungura, uravyumva. Ariko umushinga ntahe wiwe agafata kakarahuri kera twakita kanyumba 10, agaca amuhera, akabari azaramuheramo abantu dutase twavungaguritse, akabari twabafunguriramo banyweramo nk'icyayi. Ariko ibikomeye byiza biri hajya by'ukuri. Nabwira umukenyezi ariko aranyumviriza, umushitsi wa mbere n'umushinga ntahe wiwe. Niwe mushitsi akwiye kwakira, akamuha mu kirahuri ciza cyane, akamuhera ku isahani nziza cyane. Ivyo bintu baguma ngaho je nabyise bigirwamana. Imana ibabarira abamama batunze ibintu badakoresha, agafata ishuka tiere nziza, akavuga ati yishuka ndayibitse nzoyisasa mu bitaro, twagiye mu bitaro nzoyijana ndayisase. Icyambere ariko ahamagara ibitaro, kuko twebwe ico twatura turarema. Ariko ahamagara ibitaro, umwana niyagwara tukaja mu bitaro, wishuka niyo mu bitaro. Rero nukuri ivyo bintu navyise je bigirwamana. Igitanda cawe gikwiye gusaswa kwa gashuka keza, igitanda c'abana bawe kigasaswa kwa gashuka keza. Ako nyine Imana yaguhezagiye, gasase gahere izoguhana kandi ibonye ubibika nka kuryo nta nibindi guha, ugumana ubukene bw'ibintu. Rero nahamagara umukenyezi, umupfasoni yakira umushinga ntahiwe mu kirahuri ciza, ku isahani nziza. Wow. Murakoze, muvuze ibintu bihambaye kandi bikomeye bishika mu rugo. Mu by'ukuri iki kintu cyo kumufasha no gushobora kuba ku rugo neza
birafise iyo biva byikumbuye nibaza byaratanguriye mu guhitamwo bivuga ngo hinge ndamurondere umufasha nkuko mwari mwabivuze abajene badukurikiye nibaza ko badakurikirana gusa arabashinga naye n'abakenyezi gusa n'abajene bavyumvirije ni gute wa mujene adukurikiye ndavuga nk'umusore ashobora kuvuga ati koko uyu muntu duhuye niwe mufasha Imana impaye dukwiranye. Urabona hariho abantu baronka abafasha barabanje gusenga, yego hari n'abandi baronka abafasha batasenze mugabo bagakundana, urabyumva akavuga ati jewe uyu muntu ndamukunda kuva umutima we uramukunze gose, ico gihe nta tegeko rihari ryo kumubuza ko bobana kandi akamubera umufasha mwiza. Rero ikintu gisabwa no gushishoza, akitegereza, akabanza akagenzura uwo mufasha agira azane mu rugo rwiwe, kuko nukuri uyuzanye urugo rubi. Hari umuntu yatubwiye ati urugo rubi ni gehenomu ntoyi muri iyi si, urugo rwiza nago ni paradizo nziza muri iyi si. Rero ukaraba tuyu muntu tuzobana imyaka yose, kuko tuzobisinyira imbere y'Imana n'imbere y'abantu yuko tugiye kubana imyaka yose. Nico gituma nosaba umujene anyumviriza asenga aho byo byiza cyane, kuko iyo uri kurasenga Imana irakurongora ukabona igukubise kuri uwo muntu, nukuri kandi mukazobana neza. Udasenga naho urashishoza ukarabuti uyu muntu ndabona afise amakarite canke ukuntu ameze ibintu binezereje. Kandi rero ahushije ahuye n'ingorane. Jambo ry'Imana abarundi baravuze ati umuhusha atunga ahusha umugore. Umugore rero abo bantu rero bakiriko bararondera bifuza kuronka umufasha bakwiranye, nukuri boshara n'amavi hasi bagasenga Imana. Imana izobarobanurira neza nka kujya yarobanuriye Adam, ikamukorera umufasha ikamuremera umufasha bakwiranye, nawe nyine izo mufasha bakwiranye. Yego birashoboka ko mu bajene badukurikira bavuga ngo oh mama Skora ibintu uri kuravuga byari byo mu myaka iheze, ntitukironka umwanya kubera ubuzima buriruka, ntitukibona umwanya wo gupfukama ngo duhamagara Imana cyane, ahubwo tubwiye izindi strategy bakumva hariho ubundi buryo babwira bwo mu bihe turimwo by'umwanya wiruka. Urababwira ati fata umwanya uhagije wo gusenga, nawe bagavuga ati umwanzi wa ndiko ndarondera amahera ibimbesha. Nihe nama ushobora kubagira? Inama ndababwira gusenga ntibifata imyanya myinshi cyane, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana yavuze ko naho mwosaba kantaco sinzigera ndabakengera. Urumva rero kubera Imana idakengera, we yibwira ugenda yibwira ukora, Imana izokwishura nkuko ibyifuzo byawe biri. Ico nifuza gusa nuko bosenga Imana kugira baronka abafasha bakwiranye, kuko hari uwo mufasha uronka umufasha ukamera nka Samson ntiyaronse umufasha bakwiranye, yaronse umufasha azomunogora amaso. Rero utaramuronka uwo mufasha senga Imana kugira ntuzoronke umufasha nko Samson yaronse, uronka umufasha uwo mukwiranye. Imana irabatanga n'ukuri, irabatanga barahari. Rero ivyo byo kwiruka birukana ubuzima basubira, ariko biyumvire none uwo muntu muzohurira harya. Abantu benshi narumvise ko bashobora guhura kuri Facebook, abajene nimusenge kugira ngo Imana ibahitaremo umufasha bakwiranye. Mbega none wumva Adamu yaramwihaye? Yamuhawe n'Imana. Imana rero niyo yonyine ifise kuguha uwo mukwiranye. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Muko kubona umufasha bakwiranye, nibaza ko yo yifatiye kukuba umuntu ahari ahagendera, hari igihe umuntu aba kukuzazanirwa kumbura abakobwa canke abahungu. Reka mvuge cyane abakobwa kuko bakira babarondera benshi. Akavuga none nindi Imana yangeneye ko nzobera umufasha mw'abantu bose bandondera. Akabona hari ibyo yujuje watabifise, gasanga warabifise ibintu byo ntavyo afise. Gira inama umukobwa dukurikiye kumbure anakijijwe, amenya ati Imana mpamagaye ko umufasha kandi mwiza, ndabigenza gute? Umukobwa akijijwe ariko aradukurikirana, nukuri no umuhanura, kuko Imana niyo itegura ubukwe, kandi Imana niyo iguha umufasha. Umukobwa akijijwe nasenge
niyasenga muri abo bose bamukurikira ati yarinda kubwire jewe umushinga ntahe tubana yandeheje ku ncuro ya 11 Niumva ko bitari byoroshe cyane ku ncuro ya 11 nkiri umunyeshuri ngira mpeze yimanite nararehejwe n'umuhungu ariko ico gihe ntitwabandanije kubera naciye nkizwa juste muri Grand Vacances nawe yankagukizwa aho twatandukaniye aho ariko mu nyuma yaho abo bari bakijijwe abantu 10 wakaba 11 niwe tubana ariko kubera gusenga naramenya ko watariwe ntamenya ko watariwe ushika ku 11 menya ko ariwe turabanye twagize mariage muri 92 wow mumara imyaka 33 umva rero umukobwa ari karanyumviriza nkuko twabwiye umuhungu nasenge kandi Imana niwe isenga nizoguta mu rudubi n'Imana itabara amazanya ariko kandi mwabo bajene nyene hari abadukurikiye bakavuga ati none ni gute tuzokubaka urugo tugafashanya tukubaka urugo benshi baranatinya kubaka urugo kuko bavuga ati sinzi ingeneje bizogenda bakanatinya ko bozoba bakora ama divorce basanze bitari nkuko bavyifuza tinyura abantu badukurikiye tinyura bano ba runo gwaruka rudukurikiye rugira ubwoba bwa mariage bavuga ati bizoba bigenda nabi nsange nagiye kugubaka ntirugenze neza byukuri botinyuka kuko kugira mariage niteka ridasanzwe kandi siteka ryawe wenyene niteka ry'umuryango niteka ry'Imana niteka ry'igihugu niteka ry'abantu bakukikuje nukuri kubaka ni byiza cyane nibashira ubwoba ahubwo basenge hanyuma bashishoze hanyuma bavanse batera imbere bubaka ingo zabo biranezera cyane ubonye umwana agiye kuba ku rugo biranezera nawe wenyine azoca abona ati burya hari ikintu Imana itari bwamenyeshe ndakimenye no munsi izo bimuhaye umunezero mwinshi cyane w'ubuzima wa murakoze tugaruke mu rugo aha nari mbarije ugwaruka naho gumvireho tugaruke mu rugo hari gusanga abantu babanye twavuze umukenyezi ibimuranga nk'umufasha koko mwiza mu rugo hari gusanga yarabanye n'umushinga ntahe ugasanga umushinga ntahe yakuze atamajambo meza ziwabo azi abona se na nyina bagwana azi abona abi wabo ntazi kigano ca se na nyina ni kuvuga ngo nawe nta bintu byiza azi kuvuga nivyo ntazi kuganira neza arakankama n'abana babwira nabi nawe akajana kubera ikimvuga gutyo nawe ubwiwe arumva babaye kubavuga gutyo ni gute uyu mufasha mu rugo ashobora kwitaho amarangamutima umushinga nawe wiwe akomeretse gutyo bigatuma amuzana kugeza igihe nawe azoshobora kuvuga amajambo meza nukuri birashoboka kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana kandi ibyo byose bigashobokera uwizeye uyu mupfasoni arashobora guhindura kamere y'umushinga ntahe wiwe kuko urabona niyo duhuye mwese abafise ahantu yarerewe nundi afise ahantu yarerewe vyuko uhuye n'umushinga ntahe yarerewe ahantu se na nyina birirwa baratukana birirwa baratongana batakunda batanezerwa batagira urukundo rwaheze araje nawe mugara avuga ati bya byose nkeneye kubaka urugo je nibaza yuko uyu mugore aba ikintu gituma ufasha neza umushinga ntahe wawe nukubanza kumwiga ayo marangamutima yiwe ukayamenya kandi iyo uyamenye urayakosora iyo akankamye nawe uca bugufi yavugiye hejuru uca bugufi hanyuma urabona mu rugo umushinga ntahe n'umufasoni barakwiye kugira ikiganiro muri ico kiganiro rero baba banezerewe baba bagiye nk'ahantu hitaruye ahantu heza habaruhura ico gihe urashaka kumubwira uti kajya kantu rero gahora kagushikira tugasengere kaveho utakamwagiriza tugasengere kajya kantu kahave kuko kaza kutubuza umunezero atari ko uri umuntu mwiza uravyumva uzusanga byose byaragiye bihinduka bivanye n'ingene umufasha yamufashije niyo mpamvu umufasha akwiye kuba umuntu asenga kandi akashishoza akabona ikintu gikwiye gukora
ku mushinga ntahe wiwe yego urwo rugendo ariko turuvuze mu mwanya muto mugabo ruravuna kuko aba yaraje atabyiteze urabona abantu b'abagabo reka mvuga ugwaruka mu gihe cyo kuresha baba ari abantu beza cyane kabisa nta nikosa umutorako ariko bageze mu rugo agaragara neza ko ari wa muntu yakomeretse nabyo tuvuze byo gukomereka muri fiançailles ntabyo yerekana ni kuvuga ngo umukenyezi biraza kumutangaza ageze mu rugo akabona ivyo bintu reka dufata abajene marié birashoboka ko abakurikiranye igana abajene marié abibonye ivyo bintu kandi biramukanze aravyifata mu gute hari n'igihe biyo mu mishiki ari umujene marié atangura kwibaza ati none aha hantu naje ni gute ndabivemo ariko kuko ubuzi cakuzanye waje kubaka urugo kandi waje ku muntu mutavukana waje ku muntu yavuye mu rundi rugo kubatse ukunuku nawe aho wari bibatse ukunuku iciza no kwihanganirana ico ni ikintu gikomeye cyane umukenyeza akwiye kugira akihanganira umushinga ntahe wiwe kandi iyo umushinga ntahe habona uguma umwihanganira burya aramenya ivyo umwihanganirako abonye umwihanganira kwiki ejo ukamwihanganira kwiki nawe aje arigarura akaja arigarura ukaje usanga bya bintu byaraheze noneho namwe mutanguye urugo rwanyu utari rwari undi ufate kuri ku bavyeyi banyu ariko gwiwanyu rero authentique mugaca mutagura kugubaka nkuko muvyifuza kandi birashoboka amen yego mama Skora mbere yuko duheza ikiganiro yego cyane nkundira mu imyaka 33 maze mu rugo hari ibintu byinshi wabonye tubarire urugo gwiza rurashoboka nimba rushoboka rugubakwa gute kugeza ku rugero rwagwiza urugo rwiza rurashoboka icambere no kwihanganiranira cyo kintu nari mpejeje no kukivuga icya kabiri umuntu wese akamenya inshingano ziwe umukenyezi ntarengere umushinga ntaye akamenya ati je ibyo njejwe mwavuze muti ni umugore ni umufasha kandi ni n'umutima w'urugo umushinga ntahe n'umutwe ukamenya uti umutwe naho yoba atazi gupanga ama programme naho yoba atazi kugira ama projet ukamufasha utamukengereye ukamufasha utamwereka ko atabizi ukamubwira uti none ibiko ndabona ikintu mwagize none aha twogira uko ntivyo kunda buke ibintu byose urugo rwiza rurashoboka ariko ahanini nagumye nkandira cyane kugusenga urugo rusenga kandi naho ntitwavuze kumufasha hajya arasenga ariko n'umushinga ntahe barakwiye kugira ikindi gihe cyo gusengera hamwe rero urugo rwiza rurashoboka Imana irarutanga abo bantu bashaka kubaka ingo ntibatinye abamaze kuzishikamo bakabona biko birayangara ntibatinye ahubwo barondera ingene babogora izongo kugira ngo zimere neza nta muntu yovuga ngo nagiye mu rugo ngo usanga ari ijana kwijana ngo vyiza oya urakora hari ibintu ukora kugira ngo bikunde niyo mpamvu bavuga ngo nukubaka nukubaka ikintu cambere conona urugo ndiko ndabivuga ikintu cambere conona urugo ni imibano ni kurangura nabi amabanga yabubatse uracari mutari kwa bitahura urugo rurimo umukenyezi n'umushinga ntahe batumvikana kuvyo kurangura amabanga yabubatse rurafa kuko naho hoba habaye akantu katameze neza ariko ayo mabanga yubatse bakayarangura neza biratungana urugo rurimo umupfasoni atazi kwakira umushinga ntahe wiwe rurafa uruko rutarimo umugore anezererwa umushinga urabona hari abandi nabo bakomeretse b'abafasoni agaca akurabona ibintu bibi wabo akama yijiriwe abashinga ntahe bakunda abagore bijiriwe bakunda abagore batwenga bakunda umugore amutwengera avuye mu bintu bimugoye arashitse asanze uri muri salo uricaye cyangwa urabona hariho n'amatelefone ubu rero ugaca uzanga yahubiye ku telefone ntiyamenya nuko umugabo ngira yinjiye
ivyo byose rero umuntu yokuraho kugira ngo yubake urugo rwiza. Rero urugo rwiza rurashoboka rw'amahoro, rw'umunezero, rw'umutekano. Mbere hamwe uvuga uti natevye gutaha, n'umushinga ntakumva yutaha hakiri kare kugira ngo ashike hahantu aruhukira. Murakoze, muvuze ivyerekeye mwe mwana bivuze ko muvuga ngo mu cumba haruguru mwari mwahavuze uko nyene. Hari abantu benshi bubaka n'abakristo bakibaza ko impwemu, ibintu vy'impwemu ari byo bikomeza kubaka mu rugo. Mu by'ukuri ibintu vy'impwemu nibifatiye ku mubiri mu rugo nibihe bidomina cyane mu rugo? Ibintu dufate byo mu rugo ahanini bifatira ku mubiri. Okay. None urabona nk'ubu mugore atoga, uwo mushinga ntawe yo munezerererwa, niyo mpwemu ntiyo mujamo, kubera yuko impwemu y'Imana ijya ahantu hasukuye. Rero ibintu byo kubaka urugo si ibintu cyane by'impwemu gose, naho harimo n'ivy'impwemu, ariko n'ibintu by'umubiri, kuko mukeneye kunezerwa, mukeneye kubaho neza, mukeneye kugubwa neza. Ibyo byose bikorwa mu mubiri. Rero niyo mpamvu umuntu agiye kubaka ibintu byose akabigira ivy'impwemu, hari ivyo nonekara. mu gihe umuntu, nibaza ko ari ikibazo cya nyuma mu kurangiza iki kiganiro, mu gihe kumbura umuntu atabaye umufasha mwiza, nibahe bantu ashobora kwegera bakamugira inama y'uburyo bavyifatamo kugira ngo ashobore kuba umufasha mwiza. Ico ndagifatanya no kumbuye n'abana baba barakuze iwabo atabonye akarorero keza kuri mama, kumbure yakuze ari imfuvyi cyangwa kurira mu bibanza bitandukanye, akaba avuga ati jewe sinarose umuntu anyicarika ambwire ngo mwana ugiye kuba umufasha w'uyu muntu, uzuvyifatemwe gutya, mwobabwira iki? Abo bantu bariho, ariko kandi haracari ivyizigiro, haracari ivyizigiro, kuko burya nta muntu abura mukuru wiwe, kandi abakozi b'Imana bariho. Urashobora kwitegereza umumama akubera akarorero ukamwiyegereza, ukumva ko yo kubera umufasha, kandi akagufasha kugira ngo ukosore vya bintu uhora wonona mu rugo rwawe. Kandi birashoboka. Kuva tutanguye ishirahamwe Bethesda pour le salut de la famille, twagiye tubona ibintu nk'ivyo cyane. Akaza ati jewe aha nkurikije ibintu maze kwiga, nukuri numvise ahubwo sinzi ico mbereyeko, ntoya biracashoboka. Rero uwo muntu ugaca umwegera ukamufasha, nawe nyene arashobora kumwironderera, arashobora kuvuga ati naka hari ahantu hameze neza, akegera agasaba impanuro. Ni byiza cyane, kandi burya yuri kuronona ikintu hari aho umenya uti iki kintu je nacononye. Niyo mpamvu rero umuntu yonona ibintu byo mu rugo akwiye kuja mu kurondera umuntu umwizigirwa, umuntu yomuhanura akamurongora, akamwereka ingene yo kuri ico gikorwa. Hariho imigani y'ikirundi canke y'ikirundi bavuga ngo umugore ni gati kegamirwa, ube gati kegamirwa ntube gati kegagurwa. Rero no kuvuga yuko uri umuntu abantu bose baruhukirako, turetse n'umushinga ntaye, turetse n'abana, n'undi muntu wo hirya arashobora kukwegamikako umugongo wiwe ukawufata bigatuma dahungabana. Rero umuntu ucuronera umuntu wo kwegamira muzima, umubonamo amakarite y'urugo rwiwe meza ushima kugira ngo agufashe. Abenshi bakunze no kwisunga abantu ingo zabo zamerewe nabi canke zitubatse neza, akaba ari wagisha inama. Oya, uramugishije inama, nta mpumyi iyobora iyindi. Ni ukuvuga impumyi ikujana urakuzimiza, ariko urugo rwiza aha tubana dushaka kuyoberwa ko urugo rwanje ari rwiza canke atari rwiza. Rero uwo muntu arafise ikibano ciwe, arashobora kuraba ahantu vrema yo saba ubufasha, ariko kandi atari n'ibyo. Abakozi Imana bariho kugira ngo badufashe. Icyo udatahura uragenda ukamubaza, kandi n'abakozi b'Imana nabo turabitegereza, bafise ingo nziza tukabamenya, kuko si bose nabo nyene bafise ingo nziza, ariko abafise ingo nziza turabamenya, tukabafasa ubufasha, bakadufasha kandi bikagenda neza. Wow, ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye, n'impanuro nziza mushoboye kugira abantu
abantu batandukanye ni ibintu bikomeye dushoboye kuganira kandi bishobora gufasha umuntu kubaka urugo rwiza. Imana ibahezagire. Amen. Yesu abahezagire namwe mwakoze kunyimvira ko mukantumira. Imana ibahezagire none munsi muntumiye inzoza. Amen. Amen. Icyo nico naringiye kukubaza. Yesu abahezagire. Amen. Turangiza mu dusengere musenge bazokuri iki kiganiro kazi. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza y'icyubahiro, Mana nkuru, Mana ihambaye, wisakaye kuri n'urukundo, ugira neza ku murango no mu ijoro. Turagushimiye iki kiganiro Mwami twariko turakora aha hantu kuri televiziyo. Turasabye Mwami abantu bose bazokurikira iki kiganiro bazogubwe neza, umuntu wese azatangure yumva ico yokora mu bugingo bwiwe. Turabasengeye kugira ngo uzubahezagire, baze bagira umugisha w'Imana. Iki kiganiro kizobabera umugisha, iyi televiziyo izibabera umugisha Mana uzobukoze, kandi n'ibindi biganiro byose bizoca ahantu turabisengeye kugira ngo bizogire impact canke bigire ubushobozi ahantu hariho hose ku bantu bazovyumviriza. Uzubanezereze, turabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.